Mu gihe twimirije guhimbaza umunsi mukuru wa Pentecote, ishirahamwe Antioch Foundation ryaratunganije ku magenekerezo ya 16 na 17 ukwezi kwa gatanu inyigisho ku barongozi b'amashengero hamwe n'abarongozi b'amashirahamwe Rukristo. Izo nyigisho zikaba zaremeshejwe n'abakozi b'Imana aribo Onesphore Manirakiza, Emmanuel Ndikumana bakomoka mu gihugu c'u Burundi hamwe na Dr Kasili akomoka mu gihugu ca Kenya. Usanzwe arongoye Antioch Foundation aratubwira intumbero y'izo nyigisho nico zigiye gufasha abazitabiriye. Igikorwa turimwo ni conference twitiriye Pentecote. Conference ya Pentecote twashimye mbere kwiciba muri ndwi ya Pentecote. Tuyibaza ko izoziraba buri mwaka kandi muri indwi nyene ya Pentecote. Igituma twashizeho ino conference no kugira ngo tuninahaze ubwa mbere na mbere umunsi twibuka aho mpwemu yera yatangwa mu ishengero muga tukagira akaryo kuko abemera ubushobozi bwa mpwemu yera n'ingabire ziwe ko zigikora mu ishengero duhure twiginane nk'abamera afise uko kwemera. Ubwa kabiri duhure twigishanye dukomezanye muri uko kwemera kwacu. Ubwa gatatu duhure dukosorane uko birashika twasanze muri uyu muryango wa Pentecote bemera ingabire za mpwemu yera n'abakarismatike niho satani yateye. Habamwo gukoresha nabi ingabire, habamwo gukoresha nabi mu izina rya mpwemu yera bagakora ibikorwa bitameze neza, bavugishwa, bavuga mu ndimi, hinjiramo ubupfumu n'ibindi. Nakaryo kukosorana no kwibutsanya ico Bibiliya ivuga. Hanyuma bwa kane no kugira ngo tuvugane ni gute twobandanya tuba nk'umuryango bao bantu bemera ubushobozi bwa mpwemu yera, bemera ingabire za mpwemu yera zikibandanya zikora zibitangaza zindimi n'ibindi. Ni gute twobandanya turumuryango udategwa n'inyigisho z'ibinyoma, uri mukuri ufasha nyabuna aho gusambura, ufasha kubaka no kwagura ubwami bw'Imana. Bamwe mu bitabiriye izo nyigisho barashima abatunganije ico gikorwa, bakongera bakavuga ico izo nyigisho zigiye kubafasha n'ukuntu bagiye kuzikoresha. Uburyo ngiye kuzishira mu ngiro nibyo bikomeye cyane kuvyo umuntu yungutse. Mu bisanzwe ukuntu mu mashengero wasanga dukora hari naho wasanga tuzazanirwa mu bintu bimwe n'ibindi, ugasanga nato n'ingene turoyoboye abandi ntibishemeye cyane. Ubwo rero ikintu ca mbere nuko nato tuca tuzitwara mu mashengero turongoye tukazigisha abandi bakamenya ingene batandukanya ibintu n'ibindi, ntabo kwitiranya ibintu n'ibindi, kuko igihe abantu batize ngo batahure ijambo ry'Imana rivuga ni usanga hazi ingorane mu mashengero. Ugasanga abantu bariko barinjiranamwe, abantu bariko barigisha ibitari byo. Hanyuma mbere ugasanga n'abantu abakristo dufise kubera badahazwa n'inyigisho zishika ku mutima, zishika nyene aho bazategerezwa gushika, baba usanga baca bajarajara bakaja kurondera izindi nyigisha ahandi. Cyambere rero nyamukuru nuko tuvuye ngaha kuvoma natwe tuca dusabika neza abandi tukabigisha kugira ngo batahure babone ivyo bariko barakurikira ivyari byo ntibabe mu buzimire. Barongera kandi bagatera akamo abandi bakozi b'Imana gukunda kwiga ijambo ry'Imana. Nitwa Oswald Nshimirimana, nkabandi umwe mu bazwa shengero mu ishengero rya Shama Temple Fellowship. Akajambo notekera andi bakozi b'Imana na kumwe mu bigisha binyigisho ndoramana yavuze, niwe yavuze ngo kazoza kishengero kari mu ishuri. Yagomba kuvuga ati duhagaritse kwiga, ukiyumvira ko hageze ahantu wewe utayikeneye kwiga, ntuburi kuriyumvira ingene ishengero zobandanya ejo, kubera mpemo mu vy'ukuri niwe adufasha mu kwigisha, mu gukura mu kwizera. Mugabo uwo mpemo nyene tuvuga ko ari wewe adufasha, ni nawe erika adufasha akorera kuvyo twize. Yesu yavuze ngo mpemo niyaza azobibutsa ivyo nababwiye vyose. Rero niwe atwibutsa, mugabo atwibutsa twege twasanzwe twize tuzi twigishijwe. Notekera rero abariko barankurikirana yuko kwiga nk'abarongozi b'ishengero, kwiga nk'abizera ni ibintu by'inkoramutima gose, kuko n'ijambo ry'Imana dusigura turakeneye kugiga kugira ngo twame dutora mbega Imana yagombye kuvuga iki mu hano majambo Imana isomye. Kubera amakosa menshi akunda gukogwa n'umuntu avyuka
akaca asimbira kuri podium akaca avuga ati Imana irambwiye ko yasomye ahantu aho kanya kwicara ngo yumvire mbega Imana yagombye kuvuga iki abumvise ubwa mbere bumvise iki bashize mu ngiro iki hamwe natwe uyu munsi mbega twashira mu ngiro iki umwe niwe yavuze ngo utaratora ico Imana yagombye kuvuga igihe abandikiwe ntibaragera kusigura rero kwiga ningira akamaro gose mu kwigisha natwe ijambo ry'Imana rero ntega umuntu wari wese karankurikirana ko akwiye guha agaciro ivyerekeye kwiga ijambo ry'Imana imbere yuko nawe avyigisha abandi.